La, it's so beautiful like a brigadier. None wewe waje kudandaza cyangwa waje gutwara imitima y'abantu? vyagenze ndiko ndidandaye. Batuzumye n'abazenga. Yari nahenzwe. N'uwari kunkora mu mufuko sinari kubimenya. Yari baje ko ari kwadandaza mu mara. Ya, just nibaza ko waje kudandaza. Gira waje gutwara imitima y'abantu. Mati ndaongea kazi moja. Sasa. Ndaongea kazi gani na Ushalenga? Kuya ntagitangaje nzi yuko gufata abakiriya neza nibyo byose bidanda. Kurinda kuze sinumbanisha novuga n'umunezero unyuze mu byose. Ubona nzi nidandariza n'itomati n'agatomati n'udukana twose ndatudandaza hariho akazi kanjye. Kubyukuri kabisa biboneka n'ibintu byawe ko bimeze neza basi numva birakiza kubera na nyene bya atesa urabona integration y'ibintu bimeze gusa uratse mbonye uko Imana yakuremye nibanga ryayo n'abamarayika muri icyo ni cyo mbona wamerewe nawe yahaguruka ndabi like so beautiful like an angel. Wallahi ntabwo feko cyabaye aho ninjyawe ushobora gukina komedi utwenda cyane sikuri bose kwera nibyo byanje kwera rega niba baho ndakirenza abantu isi yo kisara yose kisara none ukira nk'umukinnyi nta rimwe gusa biba bishikanye ndimo ndisohoye uzera umusomo urabona nurakujya inyenyeri ziba zika mw'ijoro ziba ziyagayaga urabona rero nkiva ngaho ikintu ca mbere ikintu nzokumbura amazi uyora bweze ikintu ca mbere je nzokumbura kwanza ubwo bwiza bwawe usanganye nk'inyenyeri zo mw'ijoro. Kweli tena wanumva mbere abantu baratwara imitima uno musi ndavyemeye wapoteye kora ko wumva kora ko wahise kora ko wahise kera rero usambona ukuri nawo uvuga tamutima Buri mubibona ariko nkaje ni mumenga ndi mu yendesi amaze kumva ijoro ritoje Asoki reka ndakubise muri dandariza
usanzwe garuka kuri kamugiye byago mutsibane y'abana ari ngora cyo kuzana abagiya benshi ababegetia yambazi na inoti ngazi bazikwa vinta inoti zikivi vinta Vai. Gusa penda birenze. Ndiro cyabibona ni nini? Naba ngo twenzanga. Ni nini lo cyangiyongere byaje. Jenny. Jenny. Kumazi iminsi utambwiza kwishura bimeze ambwiye ko wakoze amakosa kwishura utayambaye ko abantu bazobanze bakumviranaho reka ata amakosa nkora kwishura nayahe none mwigisha wawe yabimbwiye n'umusazi kamwigisha wawe ndamuzi n'amakosa nkora kwishuri uravugisha ukuri ndavugisha ukuri naho nsanze uyakora ukaba uriko urabimpisha icyo nzi ko ata makosa nkora kwishuri hariho uzuribaho n'umukoro wawe uzamenya yuko utageza kumbwira ibintu kibazo wagize kw'ishuri ukabyumvira ndakubwira ngo ite kibazo ariko je n'amakosa nkora kwishuri amata yawe unahise tubyihoze ndagufitiye amakuru hari agahungu kamwe ngaha kaje kukuraba agahungu gafise ubwo bujambo ndakagutumye agahungu gafise kavuga ubujambo bwinshi butanabana twakihoze namaze no kukamenya wakamenya cahora n'umusheri wawe waramubishije kandi urantera amakenga arivyo nivyo bikubwiye ko ari sheri wawe kandi naho ubujije ubwo bushika ntuzoza urabunza nawe hejuru uvuga ngo waciye umumenya Niko mumenya si bisanzwe namumenya wamumenye uranteye amakenga namumenya kubera ko yabasanze hariya kwibuka ikunda ndariza aranshorera turababajama bisanzwe uranteye amakenga wewe oya nizere ko atari umusheri wawe wasi umusheri wawe nimba ari umusheri wawe basha waba waracaguye nabi ntabwo ariko bimeze si sheri wanje hariho nubwo yabaye sheri wanje ntaco biba bitwaye kandi ntukaze uranyinjirira mu buzima nubwo twaba dukundana n'ibyo wabitwaye kwanza genda wazivya mu mbe n'impande ubwo uranteye amakenga mbe nigiye umwana yakuze pe asigaye ambaza ibibazo byinshi sinzi niyo kabikora Oh my God. Jean-Claude Mareko. How are you? Are you good? Are you fine? Bro, oyicho. Yes. Kampogwa ndabona mwiza asa nico cyo kimbonye. Kibonye he? Eh? Kibonye majani.
ushaka kumenda ubwenge wewe. Oya mbarira. Kandi wewe Jean Claude Baneko. Oya mbarira nkibonye maja. Wewe. Nakubwira uzotigera kune. Sha mukobwa yemeye wewe. Hogongera ni maniko kwiri. Wewe mujini bwishi birabwira bro. Ona je nkirengana gusa. Kuna vita. Zina vita. Ajya kimubona gusa. Abantu kwige rwose. Naciye ubwenge. Mama yangu. Mubonye majaha umarutse ngo. Oya. Barira bro. Barira. Ugo ushaka singira n'imizi baba. Tujane kumurabasi. Tujane. Nada. Tujane wakozi. Oya. No kwikiwa. Oya. Turazinanye. Oya reka. Tujane basi kumuraba. Iki? Tujane kumuraba. Ja? Tu. Umbaza ngo nabara mutra. Go. Wewe. Nawe kwiri nawe uri wambere mu bakobwa. Yego. I'm the first. Nere kuba habukira cyane gose. Jewe. Nakugendeye zina vita. Bambaye bambana nk'umwana. Konzi ibintu byawe byose ari amanyanga, uwo mukobwa akwemego. Star? Aho usanga yagushinyikira ubunye nawe utugera urishima nyewe ngo numukiri wawe. Umva bro, birakuraba. Jewe bamboye, babonye umwana. We, toka, je namyiboneye aka Brigadier Manyanga ikikonte wanyu. We, konta. I'm not single. Kode boy come number 1. Jaju boy Manyanga boy. Birakuraba. Bye. Uzokwa mukonyene wakiragiwe. Makuru y'imenyi kugeza shuri. Iki gikorera zino nzira. Nuko nyine ndagukumbuye nicyo gitumye nzakuraba. Shawungira akantu haba ku mashashe ufitiye kari. Oya nyine amakuru mashasha ntazobatobura. Amakuru atumye gushika ngaha. Amakuru akomeye kabisa. Ndaguye karibu muri saro cyangwa ndaguye karibu mu rugo. Oya shaka tucaremo hanze mutafuta n'akayanga. Shango yabwire kahise amakuru nande yakeneye. Kusa n'ahantu aguye shusho. Basa Nta kimwe nanzwe kandi impuzu zibari zisanzwe. Shayambwire kabisa. Mama shusho jewe mazimisi sindandaza kujya mukajanja. Bimwe nigize. Ujengo bosi ntwaba n'abahungu bosi nkundana. Base je no kwimana. Haje umuhungu vraiment ni mwiza. Ngiye bari nk'uwambere mu bahungu beza. Uwo muhungu urenze wemera asanzwe kabisa. Wewe nubona kuzi. Base rero nawe ari we akubwiye akumajambo afise nawe yakubwiye. Kandi muri ko muravugana byonyine ku majambo akoresha mu kuvuga. Ukuri Imana niho wagenda utamukunda. Nasinziriye nguma niyumvira amajambo yambwiye. Hana uwo muhungu gusa nyine ndakekeranya sinise yeze nyine ko nkunda nyine mugabo bisa ndimo ndamubona ukuntu avuga. Mama umenga ni umuntu nyine atwenza umenga tuna komedi basi mbona umenga ni nyine ntari seri umenga ari muri rwa rutonde rw'abahungu babesha kuba mu bakunda umuhungu wadushishuza akagukora umuhungu nawe nzukura basi ndi mutuzo uzokuza nyine muri bantu bakundana sindabikera mbika n'ukuntu ndamubona mbambona umenga ni derama ariko arandaba mu mutwe
Shavuye mu muhungu numva ndipfuje kumenya sana kuko wewe ndabizi ntabwo wakunda nyine abahungu ndabizi nawe umuhungu ugeze kuza kugira bya binda biteka nigeze uza no kumbwira na kimwe narenze kumenya ku makuru ariko ibintu bindi kunyibwirira yo umuhungu ndipfuje kumumenya kabisa uje no kuri uwo muhungu ni mwiza dokisi ukuri ni mwiza nawe umubonye uvuga ati uwa mbere sawa numva no kugira ihe nama wewe wamukunze ngira najyaho no kugira uje no kuri ntakubeshya umuhungu nanjye namukunda ariko ikibazo mfise n'ikijyanye nakikubwira ikibazo mfise mbona umenga ntari seriye mbona umenga ibyo arimo aravuga byose ni ibintu byo gufina biravuye ndamukunda bitewe n'amajambo yambwiye nisanze namukunda cyane sapezo urambwira kabisa oh basiragiye bakora asanze akora iki mbese nigeze ndamubaza ibyo akora n'izina ryiwe sinari mubaza shishuze mugenda kwizera kwijana nuko uzonze ukamushishuza ahava icamuzanye nuko bakambwira ko afite amajambo menshi nk'umukomediye kabanza byose ukumva iyo biva niyo bija kumva ko akaragutereka nyine bya nyabyo cyangwa atakarakuzana kujya mu by'ubukomediye nk'uko ashobora no kuba ariko arakuderanje akakubariza n'umutima urabanza witonde urabe impamvu ariko biraje niyo kubiraba ushaka tumenye twishinze n'amajambo yo ngaha sinakwaje n'amajambo hari ku kazi mbe biragenda bimeze gute biragenda nebukebuke ntuzi ko urudandaza ari gukebuke nyene icara nyene nkarindira uburyo kunshorera ashobora nyene ko narose n'abakiriya n'abakeya gusa nyene tutarambiranye reka nsubire no ku kazi ndabe yuko hoza n'umuntu akanshorera nkaronka y'agasabuni shambinjye rwanzindukiye nabwo ubona ko atagomba kuzimanya oya naco bitwaye ahubwo naye naje nyene ndabe ko hari ico womarira ivyo bintu nyene ku mpano wampaye ntanura nizo nyene reka tubirinde tubihe amazi sivyo nta kibazo baragenda igihe n'urujya rutinda ko rwanga umucinga wazi umwanya amacinga Allo nyaruka wewe mutantebeje ngaha uzi umwanya ndakurindiriye ndafite ibindi bintu ndimo ndaja gukora reba nyaruka je nicaye ngaha kwibarabara bacumbona nyaruka kubera ndimo ndanyaruka ndacerewe mu kazi Usimanyanga naciye ngaha ubonye kadamuhamagara mbere kadasubira kugana kusuzugurana nk'uko bona je mbuze ikintu nokubwiye ngo ndakubwiye
Kandi tukana ndakagira umuhagaze hejuru tukana ndakubwira amanyanga kandi ivyo bintu bigira nivyo je nawe ngo wicara kacushaka mana igihe nakakubwiriye ko ndagukeneye nshaka ko tuganira ntavyo urazi gutekerezaho kugira ubimbwire yuko wabironkeye umwanya bona mbuze ikije nokura akazi ndagafise kandi nawe nivyo noguha navyo none habura iki none kugira uronke umwanya tuganire nturabona ko nshaka jewe mbe hanze nanje ndakube hanze ndumva n'ikibazo kabisa niyo nshaka ndakube hafi mwotuma n'umuntu agira isoni atasoni yari afise umva ayo mazu yawe ni ayawe, ayo mahera yawe ni ayawe, izo modoka ni jewe nyene mbona nyene nyerekera uko nje nibereye sivyo kuvuga navyo cyo kukuba hafi mfise icoki mfise icoki ndakiba hafi kamba kuba nyene ndamukunda naho numva je ndabona ukutuma ntakubesha mfise insecure yonyene nimba utabitahuye mu gifaransa ntakirundi ndakubwira ati mfise umutima umwe wonyene ibice bitanu by'imitima noronka kandi umutima wanje ndawugabuye kabiri ubutayari more no chance rero wewe wapibe rero abe abantu bafise bene ibyo bintu byabaye amamodoka amazu amahera iki ni bari bumugenda kuja hamwe bakube hafi na ngo babe hafi sivyo mukobwa mwiza urabibona ko atanze ufise urabibona yuko aho ubukose je ndashaka ce ndakuronderera inzu ndetse n'icyo ari cyo cyose ushaka gusa mbona ko wambaye neza ndabikwemereye kira kitu cyose uzoshaka ndakikwemereye ndoshye amafaranga kandi ibiceri bibiri bana kari bibiri ndize neza ko mu kwezi hazobonekamwo amafaranga menshi ibihumbi 500 mu kwezi kumwe rero ikundanira n'uwo nkunda emwe rero naho nzanira iki naho nzanira imeri kanzanira indege ukanzanira nkeka yanzu bavuga ati nyimba bayurira niki sinzi nivyo bayuritse sinshaka no kunabimenya werera ahubwo bana bayi tuzasubira ubutaha bayara reba no kunge wambaye gusa wambaye ubusa berewe gute kandi wambaye nibona yuko wambaye ubusa nashaka ndaguhindurira ubuzima uzurambara neza nk'abantu ubuzima buhindirwa n'Imana bigiye je uwo mukobwa yagucika juju nuko yotuma jewe reka ntuvuga nabi nahari hava je ndagiye basi sikia kalimera shakini me andi cette année neuf samkene wistamtindi ivyo niwo ndakubwira gusa rero nawe ndaguhaye izo nimero kata telefone mfise ndakare vyibatse godi nta kintu nobikoresha nivyo kufuza umuntu arashaka kumuhindurira ubuzima umbengo ntavyabona arigira umuntu w'umwana kandi mbona umbengo arakuze bijya n'ibikiyigi ndashaka kumenya uwo mukobwa yamutwaye umutima jewe yoshuye kameme jewe ntivyashize igihe tugira twibuke n'uwo mukobwa amahanga n'ibintu mon frère.
nawe gupfura agiye usigaye dufise n'umukwe makuru ntarinzi navyuzi kweli je na sister wawe umva rero ubwa mbere waraje muhira ndakwihoza ndanga gutera induru mugwa umunwa wakurenze ngukundana na mukuru wanje baraguhenze je na sister wawe turakundana imitima yacu yaramaze kuwe ubu ni love shira amaso nkaho umengo ni igicere cabuze amazi kijwirwamwo ico ndagutera inkuru ndakwibira akaba sister wanje afise umudiaspora amuhita ashaka amumenya vyose nkawe heraba niba ucuraba wa sinzi nk'umukobwa ngaha mubone mubwiye ukomera wambaye ikoti rero ubona wambaye ikoti utuzatabutse Yo Umudiaspora ati wewe kana ndokwitwa kana witwa kam Jabindi nabyo gutura ibingene nivyo sister wakunda Jabindi nabyo wewe ngo jambo bwa hariya shaka mufunyi no kiravyo nukuri udashaka kuzokwicwa n'umutima shaka wava kuri mukuru wanje genda higeze maskine mu ngana ubumuveho sishaka ko mukuru wanje Imana izomwandika k'icango yishuye ngo umuntu nkawe mbe wowe wiravye kanigire ndabona ni hatari kuko kweba keza cyane kwere usa na mukuru wawe ariko zabwira mukuru wawe azaguhindera ari none Umudiaspora wawe mwese mufuko ari nk'ibintu none nkawe maze gwasa